Kuba isamirizi y'ubuntu iri muri ino komine turongoye, twebwe tuvyakira neza cane kuko iradufasha ibitari bike mu bijanye n'ibikorwa vy'abenegihugu kugira ngo babimenye, na twebwe tugaca tubimenyekanisha ivyo bikorwa bitworoheye. Nk'akarorero nko ku bijanye n'iterambere ry'umukenyezi, iyi radiyo buntu iratemberera abenegihugu bato bato, ikabasanga ku kivi, bakenyezi bariko baradandaza rwa rudandaza rwabo, bigatuma n'abandi bakenyezi bo hirya no hino canke abandi banyagihugu bose babumviriza nabo baca baja ku murindi w'iterambere, bakabona bati mu vy'ukuri iyi radiyo nziza cane, bagaca babona ivyo bagiye gukora, bagaca bumva ko nabo bari inyuma canke bari imbere mu bikorwa vy'iterambere. Ikomine ubwayo iramaze nayo nyene gutera imbere kuko iyo abenegihugu bateye imbere bamaze kumva ibikorwa biriko birakora, na komine ica itera imbere. Nk'abagira urudandaza, abamenyekanisha ibintu vyabo kugira bize kugurwa amafaranga. Iyo baje rero baje kugura vya bidandazwa vyabo canke bimwe barima ati tubisanga aha n'aha, baca bagenda batanze taxe ya komine nayo igaca itera imbere. Abari hirya no hino, abari kure hirya no hino bakamenya bati aha hariho ibi bidandazwa, ibi bintu tubikura aha n'aha n'aha. Abamenyesha amakuru bo kuri radiyo buntu turabashimira cane, ahubwo tuvuga ati Imana nibahezagire kuko igihe cose iyo tubikozeko, hari amanama, hari ibikorwa vy'iterambere, abenegihugu bashaka kumenyekanisha canke twebwe dushaka kumenyekanisha ko vyumvirizwa n'aba harya canke hariya, iyo tubahamagaye baraza maze bakatumenyekanishiriza ibikorwa tuba twashatse kumenyekanisha, haba mu bikorwa rusangi canke haba mu bikorwa vy'iterambere. Baraheza bakavuga ivyo baba babonye kandi bakabishikiriza neza. Ni ukuvuga rero yuko gukorana n'abamenyesha amakuru bo kuri radiyo buntu na komine ni vyiza cane, dukorana neza gose. Kuronka iradiyo rero hano mw'ikomine iwacu ni ikintu kidasanzwe, ni iterambere ridasanzwe, ni ikintu kihari twokwishima, abenegihugu bokwishima. Icohinyanyurwa boshirako na televiziyo kuko iyo abantu turumviriza amakuru, mugabo iyo bayumvirije hariho abatabona ibikorwa. Burya rero umuntu arashobora iyo yumvise ariko hanyuma ntabone, usanga adategereye neza. Umuntu ivyo abonye ntavyibagira kandi arabona ati abandi bateye aha bimeze uku n'uku n'uku. Hagiyeko rero na televiziyo koba akandi karusho kanini cane, abantu bakaza barumva bongere kandi babona. Muri iyi komine abenegihugu benshi barafise imboneshakure kuko leta yaratanze ibyo bita amadekoderi ku mihana itari mike iri mu bigwati. Abenegihugu benshi rero barafise imboneshakure, bagiye barabona rero ibikorwa birangurirwa impande yabo, mw'ikomine iwabo, mu ntara iwabo, mu gihugu iwabo, vyorushirizaho ku murindi w'iterambere gusumba ko baza barumva gusa ahubwo batanabibona. Twosaba abenegihugu ko boyijukira cane, bafise ivyo bagomba kumenyekanisha bakaza baraza, ko harya iyo bagize ivyo bamenyekanisha, yaba umupira canke urudandazwa, baragira ico bashobora guterera. Iyo bagitanze rero kigashobora gufasha kugira ya radiyo ishobore nayo kubandanya ikora neza. Ku rwego rwa komine twebwe igihe cyose botwitura hari kirya na kiriya twoshobora guterera, ntacyo tutagiterera kuko ni iterambere riri iwacu, ni iterambere rituvako rikongera kandi rikagurukako abenegihugu. Nta komine rero nta kintu na kimwe itoterera canke ntakitokora kubw'iyo radiyo kugira ngo ishobore kubandanya isamiriza amakuru ku benegihugu.